nukuri mpagaze nemye ndababwira ko Yesu agira neza. Nje kubashingira intahe ko Yesu agira neza. Nje kubabwira inkuru y'ihumure ko Yesu agira neza. Mpagaze aha kubera yangiriye neza. Nshobora kuvuga kubera yangiriye neza. Ushobora kuba wibaza ngo kuva kera nashobora kuvuga uku, nashobora guhagarara uku nkasemerera imbere y'abantu haba namba. Nimba mpagaze aha nukuri ndabivuga nemye ko Yesu agira neza. Nimba mpagaze aha nishize amanga nukubera Yesu abohora, yarambohoye. Haleluya. Yesu yarambohoye, ambohora isona, ambohora ubwoba. None mpagaze hano nshinga intahe yuko Yesu agira neza. Ndabazaniye inkuru y'ihumure. Imana yabwiye Yesaya ngo nimuhumurize abantu banje. Yesaya yari karavugishwa muri biriya imyaka 587 aho yavuga ya majambo imbere yuko Yesu avuka. Atangura kuvugishwa kuri uyu muntu azoza kubangurukanya intambara, kuri uyu muntu azoza gutuma amara imyenda y'ibyaha abantu. Amuvuga ko inyuma y'imyaka 500 ataravuka. Hanyuma avuga kuri Yohana umubatizi, Yohana integuza, amuvuga ko nawe nyene atarabaho. Yari karavugishwa ahumuriza abantu kandi barahumuye. None genze kuguhumuriza ndakubwira ibyamaze kuba kugira ngo ndabikwibutse ureke kunezerwa. Nezerwa ndakuzaniye inkuru y'ihumure. Ivuga ngo intambara zarabangurukanijwe n'umwami Yesu Kristo, kandi umwenda w'ibicumuro byacu Yesu yarawuturihiye. Iyo niyo nkuru y'ihumure ndakuzaniye. Haleluya. Gusa hagowe umuntu atavyakiriye kandi atavyakira. Bizera ko umuntu atari bwatahure yuko intambara zabangurukanye, nuko imyenda y'ibicumuro byacu twayirihiwe na Yesu ku musaraba aza gutaha vyemeye. Uvyemere ubibemo. Umuntu rero atemera ko Yesu yarangije byose, atemera ko Yesu yatubabariye, atakiriye imbabazi Yesu yatugiriye, nagira ndababwire ngo ameze nk'uwo munyororo batangariza bati wa rubanza rwawe biraheze niwitahira agaca yanka gutaha, agaca akunda kuguma mu buja, mu munyororo, mu kubohwa. Niko wowe umeze. Mbega ubuzima bwawe warabumuhaye? Sanzwe maniri mu ruhande rwacu,